gishasha nje kubabwira nuko ikiganza gikiza event is coming. Igiye kuza vuba cyane, nico gikomeye cyane nje kubabwira. Kindi nuko ndi muzima, kandi ibikorwa vyanje vyinshi bigiye kuja hanze vuba, soon bavyitege. Cette fois sinovuga ko abatumira zari bashasha tout d'abord, umuzika zari mushasha, ikibanza gishobora kuba ari cyakini cyane gishasha. Ariko twitege yuko bizoba ari by'ubwiza kandi twibaza ko turayi abanesha kure. Kiganiro komeza neza bakunda musubesha kintu kiganiro byacu ni iganiro sikundi musikundi mwanya no kiganiro kandi aho musi turi kumwe n'umuririmbyi w'indirimbo kwimbaza ma cyama kenga nizere yuko yadushikiye nawe ameze neza ariko sinakugira byinshi reka ndamuhakanya nawe ashobore kutsabatsa. Hello my people, kwizina nitwa Igira Neza Olike, ndi umuririmbyi w'imbaza ma, nezewe cyane no kwakirwa mu bwami bwa Igan News. Yes. Olike reka tumwikate twebwe turamutse tu natangura kandi tumubwira duti isange kuko ngaha mu bwami bwa Igan News niho mutwe. Mbega Olike? Yes. Ni kuri uno munsi aho uramutse uri imbere ya kamera za Igan News. Majambo muvuga yuko sege gishasha kuzakugwa. Gishasha nje kubabwira nuko ikiganza gikiza event is coming. Igiye kuza vuba cyane, nico gikomeye cyane nje kubabwira. Kindi nuko ndi muzima, kandi ibikorwa vyanje vyinshi bigiye kuja hanze vuba, soon bavyitege. Uvuga iki nk'amakuru mumaze kubona umva mwose yawe? Nuvuga ko ikiganza gikiza event ni evenement y'ubwiza budasanzwe, abantu benshi barakirirayo, abantu benshi barabohokerayo. Nuvuga ni evenement iba buri mwanya, buri mwaka igategurwa na Jonyene Olike. Cette fois-ci kwino nchuro ije ku nchuro ya gatatu, 3e edition. Izanywe izindi nguvu kugira ngo ikorere abantu b'Imana, ikorere ubwoko bw'Imana. Azwari 30 août 2025. Get ready rero. Information nyinshi mugiye kuzironka ziciye kwino nimero aha hepfo kuri screen. Iri nyina mubona, mugiye kuzironka kumbure byinshi, tugiye kuza turabisangiza namwe kandi byinshi mugiye kuza murabikurikirana biciye ku mbuga zanje Igira Neza Olike. Merci. Yes. Makuru menshi bagiye kuzora yakurikirana baciye ku mbuga zawe ndetse n'ibindi byinshi ku manimero bongera bakubaza amakuru mashaka ajanye n'ikiganza event. Ni edition ya gatatu. Ubu majambo make muvuga yuko inshuro izoza itandukanye inshuro zimaze kuba izoza itandukanye gusa n'akaye kabijya ariko murategurana inshuro ugereranije n'izindi tumaze kurana. Baravuga ko akabirya tudabo nuko muhemo w'Imana niwe, novuga muhemo yera niwe abafise urutonde ruwucirije, ariko twebwe twifuza kubikora uko twabikoze ku mwaka uheze. Cette fois sinovuga ko abatumira zari bashasha tudabo, umuzika zari mushasha, ikibanza gishobora kuba ari cyakini cyane gishasha. Ariko twitege yuko bizoba ari by'ubwiza kandi twibaza ko turayi abanesha kure. Turi abanesha cyane, we are more than conqueror. Rero twibaza yuko bizogenda neza kurusha. No kubisengera no kubisupporting. Kubisengera no kubisupporting. Ajambo kanyu wakunzi bawe ncacana wakunzi b'indirimbo z'Imana. Tudabo no tirakamo abaririmbyi mpimbazanamana bo mu Burundi, kuza kunshigikira igikorwa ntabari ciwanje, ariko nigishira hejuru umwami dukorera. Nimba koko turi abakozi b'Imana, iyo umwe agize igiteramo runaka nituze kumusupportinga, haba mu buryo bwo kumushigikira bugaragara. Naco gituma mvuga nti uwo wese yumva afise umutima wo gufasha, agire icyo akora biciye kwa zino nomero kuri screen muri kumurabereka, komsa bashobore kunshigikira. Ni igikorwa ubona yuko kiba gisaba imbaraga z'uburyo n'amasengesho menshi. Nibaza ko bakoze kimwe muri ibyo cyangwa bakabikora byose, byo bari iteka ridasanzwe kuri jewe. Merci. Yes, turashimire twebwe dushimira n'abadukurikiranye, twari kumwe na Olike ibiganiro byanyu bikunda gucana kuri Igan News. Twasaba kubana y'abadukurikirana amagambo hafi amakuru ajyanye na ikiganza event guverinoma y'ino muririmbyi Olike igiye kuza kuba muri kuno kwezi k'umunani. Turashimira n'abasabira imigisha y'Imana n'imeza giho muri bose. Muri ibi bihe turimo
hitamo Aiga yagabanije ibiciro kubipfuza kwamamaza ivyabo. Uri umudandaza cyangwa ukora akazi kariko kose, kaze muri Aiga News ibafashe gushitsa kure ibyifuzo byanyu. Menyekanisha ibyo mukora biciye mu manjwi kumwe n'amasanamu meza atahandi uzobisanga uretse muri Aiga News. Mbiga wowe ufise icyo ubaza, twandikire cyangwa uduhamagare kuri 6718115. Turaboneka no kuri Facebook, Instagram, YouTube ndetse n'izindi mbuga mu kwandika Aiga News. Ntucikwe n'amahirwe. Aiga News gituma ibintu byanyu bimenyekana isi yose.